Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, yewe ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru byose tubandanya gushikiriza biba biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwamwo amakuru atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa nyene kubandanya ubana natwe urafyonda sabone cange subscribe, amakuru aja gushikako mu ba mbere kandi ku gihe, umwanya ku mwanya. Nokwibutsa ko tuyagushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye yose uko yakabaye, kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ihungabana ry'umutekano muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ngo rirateye umutima uhagaze, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasavye abanyamabayi kuvavanura n'abarwanyi b'abanyarwanda. Ku munsi wa kabiri yari yagiyeyo kugirisha inama abajejwe intwaro n'umutekano hamwe n'abanyagihugu. Ivyo bikaba biri muri ano makuru, vyose twabibateguriye kamwe ku kandi, ntuje kure. Mu kanya gatoyi nyene turi buze kubikugezako ku buryo buramvuye, inkuru yose uko yakabaye. Ese umushikiranganji yoba yaravugiyeyo iki? Ese vy'ukuri abanyagihugu bobo bashikirije iki? Ese vy'ukuri umutekano wifashe gute inyuma y'ivyabaye muri komine Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke? Vyose ni ngaha, ntuje kure. Nayo kandi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu asaba impande zibiri zitumvikana mu mugambwe SNL kuja hamwe imbere y'uko bemererwa gutunganya ikoraniro kaminuza umukuru wawo yipfuza. Abivuze nyuma y'aho Agathon Rwasa arongoye SNL hasavye umushikiranganji ko yoreka uwo mugambwe ukitunganiriza ibikorwa vyawo. Mu kiganiro yahaye Isanganiro, Martin Niteretse avuga ko ataho ahengamiye kuri izo mpande zibiri kandi ko adashigikiye ko baza barakurana mu nzego nk'uko bimaze iminsi vyibonekeza. Ku kibazo c'uko hari imigambwe yigeze gushamirana ariko ibikorwa vyayo ntivyahagarikwa, yishura ko niba bitarahagaritswe ico gihe, uno munsi amategeko ategerezwa gukurikizwa. Umushikiranganji Martin Niteretse arashimangira ko abateguye inama rukokoma zabaye bahonyanze amategeko. Abasaba ko ibibazo biri mu ndongozi batobijana mu banyagihugu bo hasi. Kubwiwe rero akaba avuga ko icatumye hari inama itarabaye ngo nuko uwurongoye umugambwe yategerezwa kubanza gutegura inama y'indongozi kugira bashire ibintu ku murongo. Nayo kandi inama nshingamateka yo yemeje kuri uwu wa gatanu amasezerano ajanye no gufashanya mu vya gisirikare hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burusiya. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano amenyesha ko ayo masezerano azofasha kugira igihugu kiharonyere ibikoresho yewe n'ubumenyi mu vya gisirikare. Ivyo bikazotuma igihugu cikingira neza. Abashingamateka bakaba berekanye amakenga kuri ayo masezerano ko ashobora kugira ico yica ku migenderanire n'ibihugu vyo mu burengero. Bakaba bafatira ko Uburundi busanzwe bufitaniye amasezerano n'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidacana uwaka n'Uburusiya. Umushikiranganji Martin Niteretse yabahumurije ko ivyo ataco bizokwica, aho yasiguye ko igihugu cose ico gikoze kiba kiriko kirarondera inyungu zaco. Afatira akarorero ku ntambara yo muri Ukraine, aho avuga ko Uburundi bushima kutagira aho buhagaze kugira bugwize inshuti n'abagenzi. Ngo ntibopfa umuntu ngo nuko afise umugenzi uyu canke uwundi. Nayo mu bindi kandi, EFDC mu ruganda rwo kurwanya umururazi uri mw'isi ndimwa. Ivyigwa vyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu EFDC rifadikanije n'ikigo c'igihugu ISABU ku bijanye n'akamaro k'ishwagara hamwe n'amakarata yerekana urugezo rw'umururazi uri mw'isi ndima yakozwe.
mu myaka ya 2013 na 2021 yerekana ko isi ndimwa y'u Burundi irimwo umururazi ku rugero rw'ibice birenga 70%. Uwo mururazi nawo ukaba utuma ibiterwa bitaronka ivyunyunyu bikenewe gutyo umwimbu ugaca uba mubi. Ico cigwa n'ayo makarata bikaba vyerekanye ko ishwagara ari umuti ukosora umururazi uri mw'isi ndimwa kandi ikagira uruhara mu kugwiza umwimbu. Ivyo rero akaba arico gituma abarimyi babwirizwa gushira ishwagara mu mirima yabo. Kubw'ivyo ishirahamwe mpuzamakungu IFDC rifadikanije n'abafatanyabikorwa baryo nka Helpucano Burundi ndetse na Jacaranda Agro Industry ndetse na Jacaranda Agro Industry mu mugambi wo gutanga ishwagara ku barimyi ryaratanguje icese isekeza ryo gushira ishwagara mu murima ndetse no kwigisha abarimyi mu mirima ndetse no kwigisha abarimyi akamaro n'ubuhinga bwo gushira ishwagara mu matongo yabo. Ivyo bikorwa vyabaye ku magenekerezo ya 16 na 17 Myandagaro 2023 aho vyatanguriye mu makomine ya Songa ndetse na Rutovu zo mu ntara ya Bururi hamwe no muri komine Nyabitsinda yo mu ntara ya Ruyigi. Gloriose Niyubahwe yajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bururi arakenguruka uwo mugambi wa IFDC wo kuronsa abarimyi ishwagara ku buntu. Ahagira ati ubwa mbere abarimyi ntibari bazi gushira ishwagara mu mirima, hari abagura ishwagara idakwiye canke iyirenze kandi bakayishiramwo nabi, ariko ubu bariko baravyigishwa n'amashirahamwe asanzwe akorana na IFDC bagashira mu mirima ishwagara bakurikije urugezo rw'ingene isi irimwo umururazi n'uburinganire bw'itongo. Muri iryo sekeza ryo gutanguza ibikorwa vyo gushira ishwagara mu mirima, abahinga batandukanye bo mu mashirahamwe akorana na IFDC mu bijanye n'uburimyi bareretse abarimyi uburyo bwiza bwo kumija ishwagara mu mirima, aho bavuze ko ishwagara inyenyagizwa mu murima kandi igacangwa n'ivu hasigaye ukwezi imbere yo guteragira imbuto kandi ko urugero rukoreshwa muri uyu mugambi rumara imyaka 2 atayindi shwagara wongeye mu murima. Claudette Nduwimana aserukira ishirahamwe Helpucano i Burundi mu mugambi wa IFDC wo gutanga ishwagara afatiye ku vyigwa vyakozwe n'ishirahamwe IFDC rifadikanije n'ikigo c'igihugu ISABU vyerekanye ko isi y'u Burundi irimwo umururazi ku rugero rw'ibice birenga 70%. Akaba agira ati uwo mururazi utuma ibiterwa bitaronka ingaburo bikeneye gutyo ibiterwa bigaca bigwara n'umwimbu ugaca uba mubi mu gihugu. Rero ivyo vyigwa vyerekanye ko ishwagara ariyo ivura umururazi w'isi ndimwa, arico gituma IFDC yaciye itanguza umugambi w'ibanze wo gutanga ishwagara ku buntu mu barimyi kugira bavure uwo mururazi gutyo umwimbu wiyongere. Ibishingantahe vyerekana akamaro k'ishwagara. Abenegihugu bamaze gukoresha ishwagara yatanzwe mu mugambi IFDC barashima umwimbu baronse mw'iyimbura riheze. Evariste Ndikumasabo wo ku mutumba Kigabiro yo muri komine Songa mu ntara ya Bururi akaba agira ati tutaratangura gukoresha ishwagara umwimbu twaronka wari muke cane, ariko kuva aho IFDC ituronyereje ishwagara umwimbu warirwije akarenga incuro 2. Umurima nahora ntaronkamwo itoni y'ibiraya kubera atashwagara yarimwo, mwiyimbura riheze kubera nari nashizemwo ishwagara nakuyemwo itoni zirenga 2 z'ibiraya. Eka na Jean Claude Hakizimana wo ku mutumba Taba muri komine Songa akaba avuga ko mu murima yahora akuramwo ibiro 25 vy'ibiharage. Imbere yo kwigishwa akamaro ko gukoresha ishwagara yemeza icese ko amaze gukoresha ishwagara yakuyemwo ibiro birenga 100 vy'ibiharage kandi yari yahateragiye ibiro 4 gusa. Simuzeye Renova umuyobozi w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ruyigi amenyesha abarimyi ko ishwagara yonyene itikwije kugira ngo bagwize umwimbu. Yababwiye ati
mumaze gushira ishwagara mu murima mubwirizwa gushiramwo n'ifumbire kama ndetse na mvaruganda, mutere imbuto zirobanuye, muce imikobeko mu mirima, mwongere mutere n'ibiti bibana n'indimo, nimwabigenza gutyo umwimbu uziyongera. Shadrick Habonimana umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Jacaranda rikorana na IFDC mu mugambi wo gutanga ishwagara, akaba ashima ko abarimyi bakorana ubu basigaye bijukiye gukosora umururazi uri mu ndimo zabo kugira bagwize umwimbu, akaba anatera akamo abarimyi batashikiriwe muri uwo mugambi wa IFDC ko nyabona bomenya akamaro k'ishwagara gutyo bakayigurira ku mafaranga yabo bwite. Akaba agira ati ishwagara ntizimvye cane kuko umufuko w'ibiro 50 ugurwa amafaranga 5,000 mu mafaranga y'amarundi.